real rapper Real niggas. ko batabarondera barabakumira bro ndabwinshi mbere na mbere kora twe nk'aba rapper batubona nk'umengo turi nk'abavayo none nivyo bro batubona nk'umengo turabavayo batubona nk'umengo wapi batubona nk'umengo turabavayo ngo turabanywa rumogi ibiki naco vyumva of course why not gender get on body why not nogura Ferrari ivyo bito ngati numvise ngo turapera ngo twicobora nk'umusozi wa Bagatara bro bifes n'umusatsi man hagati ya bifes na Fizzo bararinda azoshobora sindamenya kweli we tweka turindire gusa bifes kadambwa ati b kada on the floor well we Hanze big Fizzo nabandanya frame jeta tukica maboko on the floor so ngwi Hanze muzokora kugira ati muri 1xbet iyo bato tuzoyigira bayipariye ko wewe pariya kuri indi shajewe kora ujya ndabizi sinokorwa ndevu ako gusa akazosotora azosokera disinge kwera umu R&B oya gusa sinagomba kumudisinga gusa musa azosotora azosotoye intare umunsi gusotoye azosotoye intare yo mwishamba umva ko hari akantu mfitiye oya nakanda mufitiye mufiki nakandupfa yes mwiriwe canke mwaramutse uca wishura bivanye naho uherereye am your boy Alpha ndakwifuriza amahoro amahera amagara meza no kubandanya ubona ikiganza cy'Imana mu vyo ugenda ukora buri munsi nkuko nabibemereye nza ndabaha ibintu bimeze fresh sana ndabereka n'ibibanza bigiye bitandukanye mu gisagara ciza cacu ca Bujumbura cyo gusohoka ibibanza byo gusohokeramwo canke gufatiramwo akayaga ku kibanza ciza cyane citwa Kamzoto Bar ni mu mirango kuri 11 haruguru gato y'ivuriro rya Buyengero ukaba ushaka gusohoka n'umuryango canke n'umukunzi urashobora kwegera hano hantu harakayaga keza sana bafise prix meze neza urabona ko nagafana ka Bralud kaba kabonetse ibintu bimeze fresh sana rero nkuko bisanzwe ndabayagira vyinshi muri industry yo mu gihugu c'u Burundi ya 2 dukora kuri cinema canke ku muziki ibiba biriko biripasa ukagenda ubironka 5 uno musi nabazaniye umutumire canke umuinvite bivana wowe nuko uvyita ameze neza gose ndazi ko umuzi ntiwigirishe ndabizi ko umuzi yitwa EL9 baby reka ndamuha kanya ashobore kubaramutsa anabidondora ku basanzwe batamuzi bashasha kuri channel of course nibo batakuzi sivyo none ga bro idondorera bariko badukurikirana. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ni bon, Nicole, ni Easy, comme d'hab. Vous êtes avec EL9 baby, le rappeur qui déchire tout le temps, sans peur, sans arrêt. C'est du rap mortel. Wagwan mwamaze kumwumva rero numusore abikora neza cyane uno musi namuhamagaye hano kugira ngo tubabayagire cyane tubabwire ku bintu mimaze igihe biriko biravugwa muri industry y'umuziki na industry ya cinema ubona ko ibintu bigeze ku rwego rwiza naho tutarashikaho tuba dushaka kugerako numujama muri industry azi ibintu byinshi cyane asanzwe ari umu rappeur asanzwe ari umu acteur akora byinshi sana muri industry rero ntarandiriye nashaka ko tudepata ku kintu kijanye na music industry hamwe na cinema. Est-ce que cinema itaniye he na music industry niki kiri hejuru kurusha ikindi mbega aba content creators ba cinema n'aba content creators bo muri music nabahe bariko babikora fresh nabahe bariko bavyitwaramwo neza mbega dushaka kumenya amatarget yabo nayahe kugira ngo dutere imbere kurushaho tugeze hasabwiki ni bande bagisabwa cokogwa gute rero nababwiye ko turi kuri Kamzoto Bar ni kuri 11 mu mirango haruguru y'ivuriro rya Buyengero juste urenganye umupira hanyuma ucubona etage ndende irisa kweri kuri iryo barabara niyo ndende kurusha izindi zose
baba bafise igikoni kimeze neza man Gufise location imeze fresh. iyi location irasara hariho bar hariho n'ama hotel byose barabikora igikoni ca bien ama comptoir mushaka no kuraba umupira ngaha mwoza mukawuraba EL9 ikibazo rero canje ca mbere kivuga ngo muri music usanzwe uri mu rapper ubikora neza muri music uri kubona bipfira he Man, from muri music ndabona I see ibiko bigenda fresh. Nambona biriko birapfira. Of course. Gusa nuko nyene araba nyene araba nyene akagwe hari nka fake promoter baza bagira ko araba promoter kandi araba fake promoter baje bashaka kuvumira ku muntu. Of course. Uvuze gutyo onye ubushatse kuvuga aba fake promoters wowe uvuga nabahe urashobora kutubwira izina ry'umu fake promoter umwe araza agomba kuvumira kuba artist kandi barakora fresh mufatiye mikro umva urumva akwaza uko kuvumira kuba artist akaza batuka kandi ubu ndamuzi fake promoter akaza tuka aba artist akaza tuka dramati DJ Fernando urumva na muri filme hari uwo yatatse mwarimu Augustin nyamwatatse amubashe uramuzi ahari hose arigize sigomba kumuvuga of course wowe ugerageje kuraba uno musereka baba bari kugumana mikro umere nkaho ari kuko tuko turadepata sindiko ndakubaza bisanzwe urumva wowe ugerageje kuraba muzika uno munsi DJ Fernando ari i Buraya Gusto nawe yasigaye ngaho wowe kubwawe ubifata gute umugwi umwe akaba yasohotse wundi akaguma mu gihugu man just no ico bya coco ego ico the kids of course ico the kids kandazi Fernando ewa Fernando na Gusto bari kujana ego ariko ico bya coco Fernando no yaronse opportunity yo kuja yo kuyoronka visa aba Gusto nyeronka ariko Gusto naco vyamubwiye urumva ico bwa amakuru ico bwa coco Gusto chegero yacha posta ati tivya Gusto yacha posta ko ata visa yaronse ibiki urumva abo yachavuga ati muzomushigikire Fernando muzomushigikire umuhungu wanyu of course muri bwa bumwe urumva kandi ikindi kintu je byose narabonye Fernando yaragize performance imeze fresh urumva kandi nicerekanye ko bafitanye ubucuti muri rwa rukundo yacashamwe yacemba n'indirimbo za Gusto kandi n'abantu bose baraziririmbye barazizi bararyoherwa of course urumva gusa rero nshaka kubwira coco inyuma yaho kaka wa muntu aboneye ko Fernando fake promoter arniye ko aboneye ko Fernando agiye yacitegana kumutuka ngo mama ngo ibiki urumva ngo yaramugambaniye ibiki bro yamugambaniye ngira ngiyo ya pastor warayibonye niyo mundaza cyo mumenya kandi si ngombwa umuvuge mugabo ari kubabwira abantu bakadukurikirana bakamumenya uyu muntu afise page zibiri ya crey mama ngo imwe ngo ni OG Force undi baragukeneye ngaho inyuma umwe ngo iya mbere ngo ni OG Force indi ngo ni Dusty Buja izo post narazibonye ahubwo yego ni of course izo post narazibonye ega si Fernando gusa
yagetuka dramatic ngo ni yiwayi ngo bikiduki ngo mama ngo yazimye nkibuje none niwe yamwakije oya siwe yamwakije mugace genda butuka ngo bikiduki bro imagine umuntu yazimye kubwa wapi yazimye arakora nawe nare mukazi kose ugereranya zijya ndirimbo kosho ukagereranya na madamu wewe ubona umuvuduko wa kosho haraho wababa madamu kosho iri kuraza kimya kimwe urumva kosho kandi iri kuraza kimya kimwe kandi indirimbo nawe ya training iri kuri training ubu urayizi wewe kwirimba ijya ndirimbo oya madamu yenda yize gusa kosho agaparti gato sinashobora kukamenya nta na gato urizi kwirimba sinakita bon sinasi umwanya wo basi yo kwitayo basi ndayumviriza umva rero ko muri ibyo bintu yavuze hoba harimo umuco oya harimo umuco gusa aho ngeda bose narayumva yego na general nuzagira kipimwe EL9 oyo EL9 none hafi wawe warazihebye just never helps Janu ubu tuvugana hari indirimbo nanditse nise my medicine of course ni rap cyangwa ni R&B ni R&B gusa rap yo ndashaka kugaruka none abantu benshi bakora bavuga ati Big Fizzo agiye kuba mu mahanga industry y'umuziki nga mu Burundi igiye gusubira hasi cyane we kubgaho ubibona gute ivyo bintu wapi nigiye gusubira hasi cyane ega ugerageje kuraba ibuka igihe cyaroriro bon twari tukiri abana sinzi kuvyibuka igihe cyaroriro yagiye kuba hanze yaciye azima Lolilo wewe mani Lolilo wewe ujya mujaba ndibaza yakoresha ujya mujaba yara trainings uravyumva agarukiye agiye kuba hanze aragaruka yego yaciye azima na Big Fizzo bavuga ati hamwe yogenda bamwe mu bapromoter nyine uri kuravuga hamwe yogenda kuba hanze arashobora guca azima eka ujya nashaka kuzima Big Fizzo nashaka kuzima ko ujye yariyubatse bro yariyubatse n'ubu araciyubaka basi baridi niho abanye ko yateye swata baridi ya Big Fizzo niho abanye ko yateye swata baridi yoyo basha sinzi vyayo yarateye swata ari none wumva kuzima bidashoboka shatu byebaze wewe twarakubonye uri kuractinga kuri yaga mugabo nyuma tuza kubona ntitusubiye kukubona biya bintu vyagenze gutega amani bijya muzobaze wo muri kandi uyatubaza wewe twabonye hama tugaca tukubura bon je gusa muri yaga n'undi mutipe yamamagaye ambwira ko ashaka ko ngora rya Rolex nakinye episode 5 niyo yanshakiye ko sene bari bakwandikiye yarahetse bon gusa sene nari gukina amatwi osumira ngo ijya sene na Kenya ngo yari gukina Olof mugasi ndabizi neza ahagiye baca bati none tijya sene wapi tijya sene mengo EL9 arashobora kwikina nuko kuca abantu mako muri Rolex ibyo nta kibazo ntacu kazima ibyo bari baguhamagariye wabikoze fresh kandi byagenze neza hama muri industry ya cinema mbwira wa abantu babiri uzi bakina filme neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi bana bariko barakina neza ni mashibro ngaba bon top 2 wa mbere kandi akora ibizomwe bien Kado Kavere Mimi Sami official okay nundi nshatse norenzako gusa ye Alpha gusa cyo nibagiye kwanza vraiment chanchane vraiment abel doye ahari David vraiment kandi vraiment agwara kira vraiment imisuko kuri abel vraiment je nuko ntazi ahagwari urazi n'ikintu je vraiment ndashaka
ndaje kuzoja kumuraba. Boni agwariye muhiri wiwe nyimba Of course. muganga sinabyiruka neza. Ahubwo ifoko gusa ico negeze kurondera Noraski. Noraski we naramundega mugasi sinamutoye. Gusa ndashaka kuzobaza diko ko yaba akiri kwa muganga canke ko imuhiriwe. Nibaza ko yatashe nibaza ko Tuvyibaze. Gusa vraiment Abel Nduwaye agwara kira imani mufashe azokire turakenda kuzomubona ari muzima asuye kandi mu kazi kandi n'ikindi kintu vraiment n'abitanze bakaje kumuraba vraiment tuba imani bahezagire tunabashimira. Fanny Ravine hamwe na Noraske baheruka gukora casting barazana abantu muri 3 Films Company. Wowe bijya bintu wavyakiriye gute? Bon. Naone kadabakeze vraiment. Kadabakeze vraiment kandi barakora bien ku muvuduko umeze neza. Filme yabo ariko barakora yitwa urugo uramaze kwira. Bon. Ije murambona ihorinca ko mugasi ihorinca ko muga ngiye gutegura kwiraba fresh. Ani filme iriko irabikora bien. Ikibikora neza kweri ni bagenda abantu bayirabe hama. Nk'ubu wo guhuza we na Fanny Ravine niki kintu wamubwiye? Fanny turamaze guhura. Ubu nyene. Ugira bikore. Oya hamwe ni bahuza bagenda bamubwira ngo bon icambere nambere nombwira vraiment no encourage kwanza. Urumva? Ichake chuchu na kadira ariko arabikora fresh. Nabwo ati big up sana Fadi. Yeah. Umuntu yitwa Frima Boy yaravuze sana arapostinga sana ku bintu bijanye n'amamati y'abaririmbyi ati bari bakwiye kurihisha mahera. Wowe bijya bintu by'abaririmbyi gukina imipira ubibona gute? Bon, kiki cyo arivyo gukina umupira. Man fresh. Abi man ico ega nunda afana bakino kubona baririmbye live. Kubera iki bajya bakina donc bajya ama team akina umupira kubera iki bo bahora barihisha mu kwinjira kuraba match? Bon biravana muga ico bwa ngo batanga amahera ngo barihishe biki man je kintu wapi kwere cyangwa mbashaka nyine for free n'umuntu kuko no bimeze fresh muga none birakenewe no birakenewe ko usanga hari abantu benshi nka ya day kuri c'était kuri Municipal ouais ntari Municipal hari centre technique nivyo mu Ngagara. Okay. Hajya no hari abantu benshi sana Uburyo kameramani wanje yatashe atangira Niki kintu nakoresha ubwanya barabwiba telefone. My brother, parece nakoresha ubwanya, parece nakwe. Ako twizere kuzoronka iyindi. Of course. N'ubundi. EL9. Wowe biranugwa ko uri mu rukundo n'umuririmvyikazi yitwa Muhoza. Abantu babivuga bariko barabesha canke ivyo barivyo? Ni bariko barabesha. Of course James Muhoza ndamukunda ndabwira. Kandazi ndazo hora statize wanje. Wazira? Kandi nibagira kwanza bagenda kuri YouTube channel ya Muhoza barabe indirimbo yitwa Uranduhura. Ni indirimbo imeze fresh. Of course. Ni indirimbo imeze fresh, yanditswe fresh. Kandi ewa n'amajwi imeze fresh. N'ama image imeze fresh. Kandi bagira kugira subscribe, like, share kuri channel yewe na comment ziwa haba sana kabuki man umva dubwire ego revre muzo ndamukunda ego revre muzo ndamukunda ni kindi kintu ndakenda ko iterambere giwe ndakenda ko Muhoza ageze mbari ndakenda ko Muhoza afisa akwasi ma contract mesh akora amashonga mu Burundi he Belgium he
bro ndakeneye kubona muhoza abaye brand ambassador wa company iziye numva basi ndakeneye kubona muhoza abaye brand ambassador wa company runaka. Muhoza none arabizi ko mukunda bro asanzwe abizi kandi ikintu kintu ko namanda musupporting muri ya couple donc ndazi vubwire ndazi oya nundi sinabwaza kuvuga ndazi oya kandi kugira ahantu ahashike bisaba je nawe tugiye hamwe byashoboka of course ariko ndavuga rero we na Muhoza muri ya couple official nyene jemewe waramudaza remera tangi bro gender narigeze kubikora ndaposta ibintu kandi aramusigeze kumfana kuri Instagram baba ndasko ari mupinga atari EL9 rero usanzwe mu rukundo na Muhoza iyo medicine usanga bamwandikiye Muhoza nye of course bro niba nyandirimbo nandike muri block note inga muri phone urashaka kuduha akapera gato y'iyo ndirimbo katudirimbira gato nyine akumva ingene yo test okay you're my energy you're my everything my only one can do better trust me can be loved just now we make up forever you're the one and the best ever you're my medicine refugee kata bandanya you're my medicine bandanya I got a friend here bro refrain kora basira ushaka ko ari ndazoyikora mu projecteur wawe bon sindamenya gusa ico nabwira coco yaramaze kora akora ari umuntu yumvise comme c'est talent chawati vraiment un type na chawati ko ndamwe ati wanda ndakomera sponsor no tijena ari bikwere we we nzokubwira unaranditse asigaye ko tubonana cenda mwereka ati indirimbo imeze kunuko cenda mwereka lyrics kandi indirimbo imeze bien of course bon sindamenya kwera bon bishobotse muri iyi week cyangwa next week ndashaka kunja studio ngakora bati niwe mu producteur wifuza gukorana nashaka ndetware kwa Joel ako wayacambwa ko azonkora ko je the ready hagati ya Kori na Joel ni ndo wemera gose bon Kori ego arakora Joel nawe no arakora navuga ngo ncago yo mbona bose bakora ukora kurusha ubundi Joel muri misi narakora kandi narakora bikora fresh okay it's okay buba mu misi heze Big Face yaranditse ati aha mu Burundi umuraperi je mbona twohangana ni Big Farious wenyine abandi bose baratinya arandika ati ndakeneye Batle na Big Fizzo ubu butumwa mu bushikirize Big Fizzo wowe bivuga ko iki kubona Big Face ono munsi ashobora kwihanga Big Fizzo ati ndakeneye Batle usanga umugani ati n'umunsi wari Hanze buye bro arachamira na bere ari post ku statue ngati yaro ngo ngati numvise ngo turapera ngo twicobora ngumusozi wa Bagatara ajya bro Bifes n'umusatsi man hagati ya Bifes na Big Fizzo bara ndazoshobora sindamenya kweli we tweka turindire gusa Bifes kadambwa ati b kada on the floor well we Hanze Big Fizzo ewan nabandanye frame
Jeda tukica amaboko on the floor. So ngwihanze. Muzokora. Uruhande rwawe bakubwira ati muri 1xbet iyo bato tuzoyigira bayipariye ko wewe pariya kuri imwe. Shajeo. Just impare muri 1xbet jeo. Sawa, apana muri 1xbet. Bakakubwira ati uwo munsi wa bato turapariya. Wewe uzobishigikiye nde hagati ya Big Fizzo na Big Fizzo on the floor. Man, quand même muri legend yakoze. Wabura kutamushigikira. Face nawe kuri haparakati. Arakaze turabizi. Mugare muri legend ya muri legend. Kugawe rero Big Fizzo niyo ushobora Big Fizzo. Agomba bana na Fabelove na bakingo. Nakora from nakora. Amuti. Nakora from. Nakora? Top 10 y'abaririmbyi 10 b'abakobwa kubgawe babikora neza mu Burundi. Dukirimo mu hotsi. Kazi kwa mfinira. Top 10. Kelina. Aha, Kelina. Vania Ice. Sharon. Yego. Meili. Hapo Meili bwana. Yego. Akadana tubukeza. Congrats Meili. Congratulations. No, ago nasubira ni hababa. Kada habzarere yaciye zima. Sembo nomenga kweli yahaga. Meili. Back again muri industry. So kandi ugaruke. Turakumva indirimbo nka zazi ndi ahora dukorera. Mvugo yundi. Samantha byabakoranye na Masterland. Samantha mbega yagiye. Jo Samantha asindirimbo yakoranye na Big Farias akiva muri kuzi. Yego. Ikaze kweli. Nari mimi mutoye gusanga yibuka. Samantha arimba neza. Samantha arimba fresh. Samantha, where are you? Uramajahe. Tugeze muri sisi cyangwa muri set tubandanye. Okay, tubandanye. Okay, Mo Kenzi. Ona Walda. Turaca bandanye. Ndi mudade yitwa Sound Millie. Yarimvye kure. Ramuzi na you. Okay. Numva yundi. Hashlinish wamengo yarabihevye. Oya arakora Hashlinish arakora. Mugango mbona poster ewana umengo muri America. Mbona poster ewana. Poster kama picha yambaye kabuch kopa. Kama tu junkie vipi. Orege just on your post ya Instagram kuri ya orege kuri Instagram. A poster ashize ko Hashlinish.